Hello, 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 hello. Bonne année. Umwaka mwiza mwese. Kuri abazokurikirana iyi channel. Ni video ya mbere, mu 2024. Ni video imwe muri nyinshi nibaza ko nzogira. Ni video imwe muri nyinshi nibaza ko nzoza ndashirako. Binkundiye nzoshirako video misi yose. Binkundiye nta munsi ntazoshirako video. Alors, amasanamu azoba ari d'ici, disons une dizaine de minutes, entre 10 et 12 minutes. Apana ibintu birebire cyane birambira. Hama, je ne vais pas traîner sur azoba ari ikintu kimwe uwo munsi. Turavuga ku kintu kimwe, bibaye ngombwa tugire partie 1, partie 2, partie 3, ainsi de suite. Nzovanga indimi, nzoshiramo akongereza, nzoshiramo agafaransa, mugabo nibaza ko byinshi bizaba biri mu kirundi, kuko target yanje, objectif yanje, abo visa, abantu nshaka ko bazoshikizwa n'aya ma video yanje n'abarundi. Mwabonye sakayeri ariko ni zero. Alors, ni kaborera, nta alcool irimwo, c'est rien du tout. Donc, sindi mu Burundi, aho nywera sinywa inzoga, nta ibintu ndiko nzoza ndagira, c'est à partir y'ahatari mu Burundi. Iyo mba mushatse muzohamenya. Ni ibintu bisanzwe cyane, mugabo ndiko ndacanga ibintu encore une fois, mugabo ko ari video ya mbere nashaka kubabwira ingene bizogenda. Muzompropose, ndafise ibyo shaka kuzobabwira byinshi ibijyanye no kwinjiza amahera, ce que je pense de la société, en tout cas ni chaîne yanje, donc nzovuga ko ibintu byinshi, muga nikibuza ko namwe ibyo mushaka nzobibwira icyo ndabivuzeko. Ndi umwarimu, donc ça sera un plaisir kubasigurira. Si vous avez des questions sur un sujet ou un autre, d'accord, je vais ma recherche, je une petite vidéo de 12 minutes, bien expliquée, détaillée. Je vais essayer de mon mieux. Et mugabo, izozoba ari zimwe des vidéos éducatives, hanyuma, dans l'objectif yuko twungurana ubwenge, tujijurana. Niko bavuga kujijurana. Nta equipement yatari nkoresha, nta kamera yatari, azoba ari video yo ku telefone yanje. J'espère que la qualité sera bonne. Ça c'est un test. Ndiko ndaraba les vidéos, je suis à déjà 3 minutes, donc plafond yanje azoba ari 12 minutes. Hanyuma, les commentaires seront ouverts, mugabo les commentaires ziri respectueux, s'il vous plaît. Ni communauté, turi kuri YouTube, nifuza yuko twobigirana twubahana, tukabigira mu rukundo, tukabigira mu bintu byubaka, apana ibintu bitubaka. Hanyuma tukagira commentaire dans l'objectif de construire. Hari abantu bagira commentaire ukabona ko ari ibintu bashaka kubaka, n'undi agira commentaire peut-être yabyutse nabi, akarondera uwatuka, akarondera uwabwira nabi. Ibyo vraiment iyo commentaire sinzomwishura, ariko umuntu abajije ikibazo, umuntu asuggestinze, umuntu apropose, umuntu asabye ko tugira video à propos de quelque chose, tuzoyigira, ngira icyo ndavyiyumvira ko, ngira icyo ndabivuze, hanyuma tugira icyo tugira aho tugeze. Ego, hama mugira icyo mubivuze ko namwe mu ma commentaire. Bibaye ngombwa, on va évoluer, sinzi iyo bizoja, mugabo byari bimaze igihe kininiya bindemanja nshaka gucrea chaîne YouTube. Mugabo 2024, 1er janvier, un lundi, kuwa mbere, navuze nti c'est le moment ou jamais. Alors, nitwa El Bishasha,
El Bishasha si izina ry'amavuka ryanje, nitwa Don Darcy Shaka. Ego nitwa Don Darcy Shaka, hama si imyaka 32, j'ai 32 ans, nkaba mba mu Bubiligi, hama ndi umu informaticien, nize informatique, nayize mu Buhinde, j'ai ce diplôme bita Bachelor of Computer Application. Ndafise ama connaissance muri informatique, abanzi baranzi, abatanzi bazomenya, ivyo nibisanzwe. Muga urumva ego nivyo, ndi umwarimu, narabaye mu consultant muri société y'aba Hollandais, nagira ama analyse y'ama réseaux sociaux pendant 5 ans. Hama sinja kubaha CV yanje, abayikeneye murayinsaba nzobibarunkira kuri email canke irishwa kiri accessible. En fait CV yanje iri accessible, narakoze ndamaze imyaka myinshi. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai fait un pas, ndavuga nti il est temps yuko kugira une chaîne YouTube, parce que y a ibintu vyinshi shaka kubabwira, hari ibintu vyinshi hari ibintu nshaka ko binsohokamwo nkabishira quelque part. J'espère que je ne vais blesser personne. Nzobigira d'une manière, nzobigira ata muntu ndiko ndababaza, nzobigira mu rupfasoni, mu rukundo, ariko ngira ico mvuze nizere ko gifasha umuntu. Ariko tuzovuge n'imigambi y'iterambere, tuzovuga ibintu bidushikana kure, vyinjiza amahera, tuvugane ukuntu dushobora gutezanya imbere. Umuntu nimba afise ico kimwe bita idiri, umuntu afise idiri ayiha uwundi, dufashanye. Yego. Alors, mu ma vidéo azoza, pour vous donner une idée y'ibintu déjà nshaka kubabwira, ça sera une série de vidéos mu bintu nshaka kubabwira. Hari apere yinjiyemo gufata video, rero kuri apere ni hatari, sinza kuyitaba, nibaza ko nza guheza hanyuma ndamuhamagara mu nyuma. Video ndashaka kuzobagirira video, une liste, une suite de vidéos, ama video menshi akurikirana. Bikunze nzoyavuga mu musi umwe, bidakunze nzogenda buhoro buhoro, ngere ndabivuga. Mugabo ikintu ca mbere dushaka kubabwira, c'est une opportunité yo guca amahera. C'est une crypto-monnaie. Hari abarundi bari maso, hari abarundi bazindutse, hari abarundi benshi bayifise. Muga benshi c'est raisonnable, il faut toujours relativiser, kuko n'ibintu bisaba, hari umutahe bisaba. Uwo mutahe uti niki, tuzobivugana la fois prochaine. Mugabo ndashaka kuzobabwira P-Network en long et en large, ndababwira ama détails yose ashoboka. Hanyuma c'est à vous de choisir si vous voulez le faire ou pas. Mugabo nzogerageza kubabwira ibishoboka vyose. Hanyuma je serai là pour vous aider aussi si vous avez des questions, dans la mesure du possible. On fait umwanya bien sûr. Mugabo ça sera un plaisir kubafasha kubyinjiramwo, mushoboye kuronka connection nziza. Bien sûr ndabizi ko bitoroshe, ibya connection ndavyumva, ndafise abagenzi benshi bari ngaho, turabivugana, barambwira ingene connection imeze, ingene c'est pas facile, ariko ça va aller. Ego, parce que baca umugani mu Kirundi ngo nta mvura idahita. À part ama video nzogira ya P-Network, nzogira ama video ya société. Ngira ico mvuze kuco niyumvira kuri, nzogira ama video ya société, ngira ico mvuze ngira ico niyumviriye kuri ivyo mbona mu Burundi, ku isi, ico niyumvira.
peut-être kizofasha uwundi muntu kikamuteza imbere canke kikamufasha gushika aho ashobora gushika. Ariko uko bigenda kose, je vais faire des vidéos de société. Je vais faire des vidéos où on parle y'ibintu vya misi yose vya buri musi. Alors, ica gatatu ni dossier iri sensible mugabo muyisavye na politike tuzoyivuga. Alors ni dossier ntakunda, je sindi umunyepolitike, ntaho mpagaze, muga umbajije uti iki kintu niki uciyumvirako iki, sindeka kukubwira. Sindeka kukubwira, ndavuga nti iki ndi contre, iki ndi pour, iki ndagishima, iki ndakigaya. Mugabo muntahure neza cane, je nta politike ndimwo, ntaho mpagaze, abanyeshuri banje baranzi, munshingira intahe, nta bintu ndimwo, ntavyo ndiko ndajamwo, nta mugambwe ndimwo, mugabo iyo hari ikintu kiriko kiraba ndashobora kuvuga nti iki ndaciyumvirako iki n'iki. Alors, nsigaje exactement moins de 50 secondes. Partagez, gira commentaire. Chaîne YouTube ya El Bishasha iratanguye, ni video ya mbere. Attendez-vous à une vidéo demain, Inch'Allah, comme on le dit en arabe, si Dieu le veut en français. Mugira aho muba mwubahwe, mukomeze urukundo, abarundi aho turi twese dukundane. Bavuga mu congereza ngo sharing, bavuga ngo iki? Bavuga ngo sharing is caring. Gusharinga ni gucaringa. Iyo upartage uba witayeho umuntu. Bisigura yuko ikintu cyose iyo ugipartagije umuwerekanye urukundo. Alors nico ni video nzogira umunsi umwe. Voilà.